andamukije je misose canzana za nkuru z'urukundo nuba ndamukije rero canangura kumwandikira ati yitwa areka ndamukije canangura kumwandikira ati nakati je no kwese nzi impamvu iganje ubuzima bwanje sinzi aracyava sinzi impamvu wiganje ubuzima bwanje sinzi impamvu wiganje umutima wanje ariko impamvu nuko gukunda cyane oh darling take me back cause I love rero turiko turandika ntimwandike amajambo ze sinari muri mood yo ivyo kuririmba just kuganira n'umuntu cyane ajya amajambo acagira reply yandika ko ati song yeah nanje afise gitari munsi utora gitari pasati nawe twashaka tukareka kuvugana sinayikoze kugira ngo nzoyisohore narikoze kugira ndayemuhe azoguma yumviriza tu ariko ndamuharumviriza avuga ati wow kubizo ngo tuba dukeneye ndimo nziza kandi we gukora indimo nziza kandi uri kuzikora kubera basi arabibona ngo ati namubwira ati I made this song for you, just for you. It's because I love you so much. Wow, nice. Tibini bizashaka kandi ukora indirimbo nziza. Bo bashaka mbere na isore cyane isore harimo ayo mazina nabwo ati no. Ati je kuvana bere umuja kubera umukobwa ndavana ngo amazina. Hello everybody, what's popping out today? I go by the name make somebody homeboys come the fun but ni BATV ubigira kandi. Uri mushasha genda kuri YouTube channel tugire subscribe gende Instagram gire follow TikTok Facebook pages tubaduhari ni BITV. Turafise ikindi gisata BI photo turafise na services zitandukanye videography ndetse n'ibindi byinshi. Niba ukeneye quality mu manzi zawe urahawe kaze tugukorera ibintu bisa neza. Ndikumwe n'umutumire sijyambere aje ngaha sijyambere mu yitwa IZERE atuzana indirimbo sheshetwa isengesho niyo tuza kuganira kuno munsi tuganire no ku kazi kiwe k'umuziki reka ndamuramutse nabaramutse hama tubandanye bro umeze neza fresh sana kabisa IZERE bien niko fresh sana mshukuru Mwenyezi Mungu umeze fresh ego ndamutse abakunzi ba BITV ndamugije abakunzi ba BITV ariko baradukurikirana aho muri hose naho zo dukurikirana ndabaramukije cyane ndabaye kaze muri kino kiganiro cyacu iyi ni BITV ni mutaragira subscribe ubwire subscribe utaninge on ama notifications yose kugira ngo uzohore uwa mbere kuronka ibiganiro byose bica kuri ino TV rero ndagwaye kaze cyane nanje sizereka kuba ikaze kuri kurubuga rwa IZERE official kabisa mugende barabe indirimbo yiwe yitwa isengesho indirimbo nyinshi cyane irimo ubutumwa bukomeye ku bantu twaje mucamuzi mu kwantu twaje kurondera DJ barazumva abantu twasize imiryango kure kugira tuze kurondera amahera kugira tuzotunga imiryango yacu indirimbo meze neza cyane indirimbo iryoshe mugende muyikurikirane mu sharing musangiza abandi IZERE mu muduzi mu mushira abandi aho mwashize abandi tuzi ya IZERE tutaragira kure shazati ndago mutugirira akantu kuri isengesho ubuzima je mbayemwo mama ni bubi uracabukanira ataco je fise njya akazi nkora ino ndumutayera ariko mbona atahera saba imani iri ni isengesho ryanje Mana nyibuka mvemwo ubuzima nzefasha umuryango wanje n'abandi bago manu vyagiye ahera datu vyagiye ahera akiri kisaho canje bro ndimo muri IZERE ndagomba kumenya iyo nkuru waririmbye ni ukuri canke IZERE yakoze akazi k'umuririmbyi akora inkuru ni ukuri ariko hariho n'ibindi nagenda abona ku bandi bantu ariko uruhande runini cyane
ni vyukuri nivyabaye kuri je. Okay. Izere avuka he? Izere yajenga ibujumbura ryari? Je mvuka mu ntara ya Makamba na jenga ibujumbura mu 2020. Yes, no nazanga ibujumbura nzanwe n'ibintu nyene vy'umuziki. Yes, no nashika ngaye ibujumbura. Wajenga ibujumbura nzanye n'ibintu vy'umuziki ariko ico gihe ukiza. Wari ufise ahantu nzoshikira, wari uzi nti ndagiye ibujumbura ndazi nzoshikira kwa naka dushikira nkora umuziki bizogenda kuno kungu byari bimeze gute ico gihe? Je kwanza cyambere nk'ikiyumvira kuza ngahe bujumbura. Nari mbayeho nabi kamvuga uko niyo narindi muhirani byari bimeze fresh. Gusumba nafise indoto kandi navuga ati nshaka gushika ku kintu kanaka. Navuga ati nshaka ku umuziki untunga. Rero kugira ngo bikunde ifa konje bujumbura. Amaje kugira nzino nze ngahe bujumbura cyamafaranga itike naririhiwe na mama wanje. Wow. Yani ya itike yo kuza ngahe bujumbura. Yarabizi kuje. Namubwiye jenge ukora umuziki yari gusa namahera itike mfise rama itike. Hama aho nari gushikira naho hariho aho nashikiye gusa nkihashikiye namaze imisi mike bica biragorana baramvanaho. Nanguranye n'ubundi buzima bwo kwipambaniya energy ubwanje. Yani byari byoroshe ari ibintu byinshi nahuye navyo. Maybe hariho havuye indirimbo isengesho ku bintu nagiye ndabona n'ibintu vyambayeko. Rero muri make story canke indirimbo isengesho yavuye aho. Ico gihe hano hamaze imisi mikeyi mu nyuma baragukuraho. Waciye wisanga uri gukora iki kuko waruje uzi kuje gukora umuziki mbega vyarakoroye gukora wa muziki vyaciye bigenda gute? Mbere je kugira mfate ingingo zimwe zo kuzino hariho barinzi bamwe amata dusanzwe tuganira harabambwiye ngo bro ngo wewe ngo ngushitse ngarango je ndakumenya ngo iki abantu nyene batwizeje ibitangaza ariko bitashitse. Rero nkishitse nararondeye abo bantu gusa abandi ikorosi. Mvuye aho hantu kweri ahantu nari nashikiye nja mu bundi buzima namwe muravyumva. Naciye nja mu bundi buzima nyene umva kubimenya ibintu vyamwe nuko candaja no bintu vyo gushona umutayeri kugira ndako making amahera gushona. Yes. Zendo umutayeri nagenda vyiga kugira ngo mbe ndaronse ikintu mbanda. Ushitse nganye. Yeah. Bro. Abize shitse nganye. Hamo kubitwa kuyovuga ati nane ngahambaye nkaja bigenda gute. Ariko nyene nk'umuntu w'umugabo uravuga ati nimba ivyanse kandabe ukuntu ndabigenza kugira ngo nshike hajya ahantu nshaka gushika. So naje nja mu bintu vy'igitayeri buhoro buhoro ndamukunza ndasurvivinga buke. Yeah. Okay. Wavuye Makamba uje Bujumbura gukora umuziki urashitse birahaye ugiye kuba umutayeri. Yeah. Akazi nkora ino ndo umutayera ariko mbona tayera saba Imana ihindura amateka. Yeah. Urakoze ubutayeri. Yeah. Wavuye Makamba wari umaze gukora umuziki? Yeah, navuye Makamba nari maze gukora umuziki. Wari ufise imiziki ngahe? Changina yarashika nkine. Yes, yashika nkine uko gusumva sinaye nayikoreye ngaho mu Burundi. Je natangwe gukora imiziki ndi muri Tanzania. Niyo nayikoreye. Mu Burundi je umuziki wa mbere nangwe gusorera ngaho mu Burundi ni birambabaza wiwanje. Yakuva ico gihe. Makamba kubera abahigeranya Tanzania. Yeah. Ni amavacu ukorera muri Tanzania. Niyo nisanzwe mba. Abo byarakorera gukora umuziki uri muri Tanzania. Vyarora kubera nafise studio mfise access bankora umuziki for free. Canaronka n'abantu bamwe baza baramfasha ibintu vy'ama video urumva bakabwira ati weza na budget tugufashe gukora video ibintu jamwe nuko amahera mwamwe yarayo nashiramwe je amayandi mama kabari amfasha kubera mama yagumye amfasha kuva je ngitanga ibintu vy'umuziki. Yes. Ushitse budget rero vyahaye. Yeah. Kuja muri studio byaciye bigenda gute gukora birambabaza? Kuja muri studio
kubera ko jewe intumbero yari yanzanye ngaha mu gisagara ntipara kuba umutayeri je nari nazanywe n'umuziki so nubwo nakoze ico gitayeri nararondera izindi nzira zoshobora kunshikana ku ntumbero yanje namwe ndondera abantu batandukanye bashobora kumfasha nebukana niho naciye menyana na Jeff nawe twahuye twatangiye kuvugana kuri Facebook. Jeff aba muri Kenya, aba muri Australia. Yes, ndakunda kunda gukorera umuziki n'abanyaki. Rero twaciye tuza turavugana kuri account yanje ya Facebook. Gusa account yari ko amazina y'umukobwa. Umukobwa arinde. Eriko amazina ya mama wanje. Rero ngiye tachatse nza kuma yibaza ngo demo mwanya mbona umwanda urose. Aramu mwanya kuyevure banabwiye ati je ndumuririmbye shaka mufashe ukuntu kuje ndabizi nyene ya confidence yo gushaka ubufasha urerekana ko ushoboye ikintu. Arambwiye ati twumve ibigo gumaze gukora. Ndamusaba nimero ya WhatsApp wacarayima. Ndagenda muri yabandika amazina ndafite amafoto byose ndamurikira imiziki mvuga ati okay aze kumva audio batabonye amafoto arigiye bona amafoto akaca fata uko nyene nafise amafoto kuri profile ibindi byose canamurikira imiziki narifise imwe ni yari bwanasohoke kandi ntiranasohoka so navyumvirije acavuga ati okay urabizi tingwanda guhe chance imwe ati okay ati ngoma ndakujane muri iteka ndakurihira indirimbo zitatu nitumva bimeze neza tuzora kuno tubibandanye ati wow rero naravuye Makamba nahebanye n'umudemo imisara ari misari anafise birambabaza ndafise n'izindi nari nanditse nyene ku nkuru y'umukobwa. Okay, ndaraba indirimbo nahise nk'indirimbo zishika nka 20 zanditse. Ndafate kamera kuri iyo ndirimbo birambabaza. Niyo nahereye ko nkigishitse kuri iteka iyo ndirimbo natanguye kuri codinga. Uwo musi nyene narecordinze indirimbo zitatu. Uwo musi mwe. Kwa ko navuga ati iyi chance nk'ama chance ndose. Kweli. Ne muri iki Jeff yakurondera. Wari ukiri umutayeri nye. Nizo nakora nyene z'umutayeri. Jana kuvyo nava nagene kuri Kotebu na kuguru. Nta mahera yo kujya. Wava kuri Kotebu no kuguru uvuye he? Naba ahantu bita Ikarama. Abantu barahazi. Abantu bazi babona abantu hari ku misozi hejuru rero kunzu ya nyuma hari. Tugenda kuri Kotebu. Tugenda kuri Kotebu. Nibwo bari bamaye umunsi wa mbere bamaye bambwiye saa moja so washitse kuri studio asubu cyane byoka 11 nari mwibarabara mikaburimbo saa moja zikira kweri yari hondi narindiriye baranyakira muri studio nakora izo ndirimbo navuze ati hasi hejuru magizo ndirimbo zose ndazikora ngesama nyine washitse nashitse mu producer bari bose baje bansangaho ndakora izo ndirimbo fresh biragenda bien cyane atangura mbona n'umusayiri Diane arumviriza indirimbo avuga ati wow vyiza Jeff chaturi katana y'abantu amezi kweli ata na feedback indirimbo yari yamaze kugira ndonke ni family ni family n'abajya muri iteka amva arafise access yo kuri studio Yarahera nk'amezi abiri kweli tuzavugana ndavuga ati natese yani waramandikiye nyinshi text nyinshi kweli ma peeling kirazi cyo giye ma peeling na mu telefone yashika nk'ijana message nawe kweli yari menshi sana kabisa bro VP timbira munyuma rero hariho ndondeye nsabona ndondewe no boss wa iteka music canke iteka media bisanzwe numvise indimo zawe shaka ibintu yarakwandikiye
bati muri bande bati ndi naka ati nimero za nazawe nanaka yampaye ndimo zawe bati okay bataratangwe kuronka umushinge turabandanya ibiganiro turaganira byo kuja muri label nabana nakora n'indi muziki kugeza bavuze ati okay we urashobora kuja muri label yayitekanye ya nzira yicehera nyene ntangura kuronka nyene connection n'abandi bantu ko nari maze kuronka ahantu mbandi ariko kandi muri yiteka twabona D1 cyane mugabo wiriko tutakora nk'umusanya wa yiteka abantu benshi babona D1 gusa D1 je twarajana mu mashow turajana mu mashow ari mve live twaba turi kumwe mu backing vocal ama backup twaba turi kumwe kweri bigenda uko navuga ko muri rusangi zira yo gushika ku bintu bimwe canke gushikana hamwe nabikuye muri iteka urasoye birambabaza abantu benshi barayimenye birambabaza n'indirimbo imeze neza mugende mukurikirane urubuga rwa IZERE muraza gusanga ubutumwa bwinshi muraza kuryoherwa mama wawe yumvise birambabaza nta reaction yagize yagize reaction yakubwiye amajambo ya kubera wari wagiye Bujumbura wari wagiye Bujumbura mugiye kuje gukora umuziki mugabo haraheze igihe atari karabona wa muziki mugabo akibona umuziki mama wanje nubu aguma mbaza mbaza abonye haheze imisi nasore indirimbo cambaza vipi kutaduha bishasha Yasire ngo ndagomba ati reka ndabate ko mabomu reka nakumbaza ngo ya mabomu avuga ari hariho umuntu nanashikiye ku bwa mbere niwe yatanguye kumva birambabaza umuntu uroshikiye ku bwa mbere ko yagona umuntu wanje wa hafi rero buri kintu cyose caba yabakizi yakwera ko wa undi hamwe washikira bacha barango siwe yankuyeho no donc yafise ahantu yafise kampuni akorera rero yararaho nyene rero niho nane nashikiye amabeni yo kampuni avuga ati no n'umuntu ntiyemerewe kurara ngaha bisaba umva ko atari amakosa yiwe so ibintu byose vyaba yababizi byaba byose kuri jewe ko ya muntu wa hafi byasaba ibintu byose ndamubwira kandi rasanzwe amenyereye igisagara kundusha ndamwumvisha avuga ati tawagiye fresh ibintu byinshi navuga ati yarantera intege cyane gose kabisa namushimiye cyane itwa $K shout out to you sana kabisa twafashanije ibintu byinshi no dufashanya ibintu byinshi so yari umuntu wanje wa hafi n'umuntu wanje wa hafi rero nuko mama namwumvishije birambabaza avuga ndimo nziza ndabana nakora n'izindi zose namwumvisha bati nziza family yose je narabumvisha bati akaguma rero bambaza none VP zosora ryari narazi ibintu by'uburongozi umva nari namaze kuja muri label arindira bari ko barategura nk'abati diko nategura nguya uri kurategura ibiki ufise imiziki sora mama yavyakiriye bien yumvise neza kabisa kandi yumva n'umuntu tatwayibanye yaramuzi so ujya mu muntu mwayibanye indirimbo yarayumvise narayimuhaye nayezo reaction yari wow indirimbo nziza nigeze gusaba imbabazi rasobuka ati yavuze wow indirimbo nziza ivyo nyene gusa ati umuntu gweri ibintu ndiko navuga ngaha canke ibintu birimo aravyumva cyane aravyumva wow indirimbo nziza Nendi reaction yigeze komeza ubandanye imbere ni heza yo yagusoye imbabazi ko byari byamabaje wari kwene nari ndamukunda cyane wari ko bakavuga ati je yego bro come on kugeza n'ubure n'abandi mukobwa uraro si message by the way abari menshi nguranye abasani message bari menshi cyane abantu tuganira bari benshi gusa urumva nkaje kubera ko nje birambabaza kubera umukobwa nandika n'izindi ndimbo kubera umukobwa nari mbazatiyamo kubera umukobwa urumva ko nafise urukundo rwinshi kuri so nawe rero kuvuga ngo ndiko ndizera undi murumva
ndacabona umengo atononeko ndikubona wa undi yaguma nyizeza ibitangaza byati ni ubusaza ati wewe cyera ibintu vy'isore rero biragoye ko kumbona je ndiko ndizera undi muntu w'umukobwa kugira ngo bamvuga ati uno muntu kweri reka dufatanye inzira imwe y'urukundo mba biracangoye kabisa very sorry. Yeah. Okay. Indirimbo birambabaza irasohotse mama bose barayikunda umukobwa wari uzi ko base aza garuka ngarukiriya iranse urakora teamo nawe byari bimeze gute? Teamo kugira iboneke hanya tako turaganira n'umukobwa nyine kubera kumva je Mrs Namurondeye nawe yatacera ndagukunda no fisi wundi muntu dukwana kandi fisi akazi jewe namwanya fisi nawe no it's fine ariko ndagukunda ivyo irimo vyose umenye ko ndagukunda. Okay ni vyiza man kugira ati yabiboneke twariko turaganira ameze gute meze fresh andamukije je misosi canzana zankuru z'urukundo nuba ndamukije rero sanangura kumwandikira ati yitwa areka ndamukije sanangura kumwandikira ati nakatije no kwesinzi mpamvu iganje ubuzima bwanje aracyava sinzi impamvu wiganje ubuzima bwanje sinzi impamvu wiganje umutima wanje ariko impamvu nuko gukunda cyane. Oh darling take me back cause I love you. Rero turiko turandikana umukobwa gwa inspiration zirenze ahubwo uzonamushimira rero nanze yakona guhetse ndamwandikiye amajambo kwa arabizi ko ndirimba ntimwandikiye amajambo je sinani muri mood yo ivyo kuririmba just kuganira n'umuntu cyane ajya amajambo acagira reply and kakati song Ombra yeah. Nanje fise gitari munsi. Tutora gitari. Yeah, pasat nawe twoshaka tukareka kuvugana. Niho ndonke ijya ndirimbo ko umwanya muto ngira nko muri 15 minutes nayo nabeje byose. Byose. Bwakiye nja muri studio kwikora. Ariko sinayikoze kugira ngo nzoyisohore. Narikoze kugira ndayemuhe azoguma yumviriza tu. Ariko ndamuharumviriza avuga ati wow kubizo ngo tuba dukeneye ndimo nziza kandi we gukora indimo nziza kandi uri kuzikora kubera bas arabibona mbwa ati namubwira ati I made this song for you just for you it's because I love you so much. Wow nice tibini bizashaka kandi ukora indimo nziza bro what a sign bro. Yeah dishapoa navuga toke fresh kuyo ndimbo ijya iteyamo ubujya kare harimo amazina yiwe ndakumvishije ni iyo y'ubwa mbere harimo amazina yiwe ko nayiririmbenya n'umuco yako munyuma cyanda yumvisha abantu dukora muri team ni ndimo nziza bo bashaka mbere na isore cyane isore harimo ayo mazina navuga ati no ati oje kuvona bere umuja kubera umukobwa adavana ngo amazina cyandava now acha weekend uko niko ndiyamo yabonetse. Okay kugeza no mwanya rero izere afise indirimbo isengesho tuyaze byinshi mugabo rero ufise ibikorwa byinshi mugabo ari ukuntu uri loki namanda kubaza amakora bubitse ntotubwire tugire amakolabo uvuga uti je amakora banana arahari kino bora je navuga dushuha umutwe tuzirimbira. Okay ndafise collabo n'abasani bafise izina reka mvuga uko abantu bayitege igihe cyose zosohokera ariko irahari vraiment sindababeshya collabo imwe yonyine nka zibiri ariko n'abazani bafise amazina IZERE waje ngayo ujumbo ryo gukora umuziki ubona hamwe wari uvuye makamba ugomba gushika ubona uri kurahagera cyangwa ubona bizokunda biri mu nzira kubera ko
je naje kubera umuziki naraciye mu buzima butari bwiza bubi ariko nagenda ronka connections uko nandikira indimba abandi baririmbye nkaronka ukuntu surviving so mba bwa buzima bubi buriko buravamwe rero navuga ko hari hano navuye naho nageze hama ivyo nshaka gushika ko navyo ndacari mu nzira nizera ko nzobishikako. uramaze gufata amahera wakuye mu muziki ukamuha ko mama wawe? Wow. Mama papa gusa tugiye cyane kuri mama ingene mama kurande gwa papa nawe bimaze gute? Papa supporting avuga papa yamambwira ati uzoshika ushaka kugira no muri comment arigira comment kuri YouTube papa mama abimbaza kenshi mva cyo tuma agaruka cyane kwa abimbaza kenshi. uri umwanditsi mwiza w'indirimbo ndagomutubwire basi utumenere ibanga rimwe urandikira indirimbo basara ndagomutubwire indirimbo maze kwandika uwandikiye undi muririmbyi nimba yarasohotse yasohotse kwanza cyambere cyo mumenya umuntu akurondeye ngo mwandikira indirimbo habaho imyumvikano sivyo twebwe turavuga ati ndayanditse ntumvuge umaya ndayanditse ukamvuga umaya so nimba tabyo murabona ko indimbo kanaka bayanditse na IZERE nuko haba imyumvikano yuko izo kwandikwa amane yamenyekana wayanditse ariko zirahari nta hiti bimwe kujya twumvikane ko atakuvuga nta hiti rimwe mizi maze kwandika ndirimbo zo kandika kabayitwa aho uciye skumva wow ça c'est mon ex ziriyo maja Nazikoze indirimbo hari abaririmbyi benshi baba bakeneye kwandika indirimbo abari ko barabikiganira rero n'abandi ba diaspora bagomba kwandika indirimbo yandikira amahera muri rusange n'ibiganiro vraiment ibiganiro kuko ari ibiganiro ugasanga umuntu akavuga ati jewe no muri concert akavuga ati jewe sishobora guhaguruka munsi ya 10 million bikaba bizwi ivyo areba ama 10 million n'abandi bamuha arenga n'abandi bamuha ari munsi bivuye n'ibiganiro mugabo akaba afise igiciro ciyavuga ati jewe atari 10 million sinzo nawe okay je ndafise ibiro vyanje ni telefone rero ushaka kumenya igiciro uraza mu biro and then ukamenya igiciro. IZERE ndagushimiye cyane ku mwanya mwiza ibiganiro twagiranye ikana kimeze neza cyane. Asante sana VITV, asante sana bro. Asante sana kabisa. Bakoze BTV nari kumwe na IZERE atubye byinshi ku ndirimbo isengesha tubyo yavuye mwumvise afise histoire ndende aba baririmbyi rukura barabo kwibaza umubonye ukunyene kwibaza nyene ajuko mbe ari bundi buzima bugoye umuntu aba yaciyemo ari ubuzima bw'ubumu now look at him the fresh fine bro aramba kaberwa IZERE bro congratulations aho maze gushika nandi nzoshika kandi atufije gushika kuri cyane. Amen ndabibutse rero indirimbo yiwe isengesho mugende muyisangize n'abandi batarayibona je naza kwibasangiza kandi je namande basangiza indirimbo nyinshi gose so mwande mushigikira umuziki w'u Burundi mwande mukunda ibintu by'iwacu mwande mukunda mwande mukunda IZERE IZERE turafise service zitandukanye photography videography sindeka kubibabwira kuko turagomba ko imanza zanyu zisa neza turi ngaha ku bwanyu rero muturondere mu bande mudukurikirana turabakunda cyane ciao